waru hano igice cya Bugarama twazindutse tubona mu gihe u Rwanda ruri turakoresha imbaraga nyinshi rurabe ko go kwisubiza Kamanyora kubera barazi neza ko Kamanyora uhagaze Kamanyora ubuhagaze mu gihugu c'u Rwanda. Ni nka kurya waguma wumva kenshi bavuga ati Uvira ibaye Tombe, Bujumbura ibibaye affecte. Uko niko biri, nico gituma muri ko murabona ibiduga birasa, ibiduga vy'intambara bita sabasaba hari hakurya mu Rwanda birasa gasakisaki birasa muri Kongo ikamanyora. Aha nkababwira ko hamaze gufa abanyeshure benshi, imiryango myinshi cyane kuko bariko barakora de tir aveugle. Ibi bikaba byivugiwe byavuzwe n'umuvugizi wa AFC M23 ariko akabivuga abitumbereza ku gihugu c'u Burundi. Aha amasanamu yose muza kubona na masanamu sabasaba n'ibindi biduga bitera kura martieri n'ibindi vyinshi bihagaze mu gihugu c'u Rwanda Kavumu no ku misozi ihanamiye Kavumu. Akaronda she kubabwira nk'iyi video ngoma ndabashiriremwo ni sabasaba n'ikindi kiduga ca gisirikare c'u Rwanda kiriko kirarasa gihagaze hejuru mu micungararo ya Bugarama ahitwa umusozi witwa Nzahaha. Swati ni Nzahaha canke Nzahaha sinzi kungene bawusoma ariko naho imicungararo barimo ni direction vers Kamembe niho kijya kiduga kiriko kirarasa ca sabasaba giherereye. Reka mbanze ndabashiremwo kano gasanamu tubanze tukarabe ku batarakabona hanyuma ce ngaruka muri studio ndababwire ni kubera iki none imigwano yakomeje nuno munsi. Ejo naye nababwiye ko imigwano iza kuvyukiriza ko niko vyagenze nano mango turiko turavugana mu gihe Trump n'abandi benshi bari hari muri Washington DC gushira signatire ku masezerano y'amahoro. Ariko ano masezerano naho nyene ndafise ivyo nza kuyavuga ko mu kindi kiganiro ndabamenyesha ko aya masezerano Kagame yari asinye muri Afrique du Sud yari asinye imbere ya George Bush ari kumwe na igihe yasinya kwa Rwanda na Kabila vyose vyabaye amazi masa. Aha rero nkaza ngaruka mvuga ati uko imigwano yakomeje uko sabasaba kirarasire mu gihugu c'u Rwanda ibugarama ni barase nabo batumbereza ibugarama hanyuma intambara yanshene bakubavane ko bareke kuguma basigana inkore ku maso. Ndaje rero ndababwire ni kubera iki imigwano igana Kamanyora yagumye ihangamye cyane ko cyeka rakora ibiduga byinshi vya gisirikare vy'u Rwanda. Ndaza ndabasigurire aha kimwe muri vyo nuko ibiduga canka amabrenda madouble cabine ama pick up AFC M23 imbwebwe za sarambwe zagaragaye zikoresha benshi bagumye bitwaza ngo ubabajije bababaza none ka takiroberi na kimwe mwisi cigera kigira ibikoresho nk'ivyo mufise ngo bitwagiye turavyaka abasirikare ba FRDC ngo ahantu bagiye barabisiga za Monesco n'ahandi henshi agenda hatandukanye bariko barabisigura uwo mengo nukuri ariko byaragaragara ko imiduga ya FRDC yose yambaye parati ya Kongo ariko bo mu miduga yose bagiramo uzuraba umuduga wiringo magiramwo Corneille Nanga n'abandi benshi agenda batandukanye. Umuntu arabesha akabesha kibagira ko hari abantu baciye ubwenge kuri we. Iga nivo yawe y'ubwenge nibwo bugugu bw'undi muntu. Haje ubwenge bwawe buhereza hejuru duga niho n'ubugugu bw'undi muntu butangurira aja mu bwenge. Rero abatipe barabesha bagategura ivyo bategura. Naraje ngahanda bereka amadrone bafata ari Armenia bakagira zoom bagacavuga ngo ni drone bakoroye mu burasirazuba bwa Kongo, izindi bakerekana drone yaguye ahantu mu ishamba ahandi naho ifoto bangabanganye iri mu mazu muri quartier ahantu yakorokeye. Aba rero strategies zo kubesha twaramaze kubafukura na nico gituma mubona mu mashene ya mbere bariko baragwanya mu Burundi Vyeruye Podcast TV. Ndaza ndababwire maze kubabwira umuntu yitwa Damascene ubu harimo n'abandi benshi ndaza kuba babarira baguma baza mu makomantere muranabibona ibintu baguma bandika bahagurutse nagwanda babwire ko nuko ntobishiramwe ngaha muri nogira screenshot muri kino kiganiro YouTube kumurengira yo kwibaza ko sinzi ko bo kuyumvira ariko nibaza ko police zose za YouTube ntazo ndametriza ku mutwe ariko kubera ataconzi reka ndeke kugikora ariko muri groupe ndagishiramwe ndaza kubereka video ijya video mubona yakwije 20k yarabwe n'abantu bagera ku 200 ivuga ku vya gatogota ijya YouTube ejo yari yayifuse ejo mwijoro masaa 8 z'ijoro saa 8 n'inusu YouTube yarayifuse ivuga ngo police +1 n'ibindi vyinshi ariko ca ndapiaringa ndababwira ati mwihenze iyo video nta kintu na kimwe kirimwo nafuye kurungika apia nabo bacarandungikira message bambwira ku vyukuri on s'excuse twihenze. Iyi channel ya Vyeruye Podcast TV narayibabwiye ejo canke hirya ejo muzoyibura abanyarwanda bayihagurukiye kuko ntirikira borohereza na gato. Reka ndeka kubicisha amajambo ce ngaruka turabire hamwe igituma bariko baragwana
kurwanya umuhenerezo n'ayandi makuru mashasha aguma agaragara aguma ava mu banyarwanda barushwe baruhishijwe n'ukungena abana babo baguma bapfira ku mirongo y'urugamba gasakisaki abandi bakaba baruhishijwe n'ino ntwaro y'igikenya iri kirava kuri se ariwe Paul Kagame ikaja kuri Ange Kagame. Ikiganiro naco nyene ndiko ndarondera amafact ko nababwiye ko sinkunda gukora ibintu bitagira amafact bitagira ifatiro. Hari amakuru dufise ko Paul Kagame igihe akora ikiganiro muri Unit Club avuga ati jewe ninde yampaye uburongozi nimba Ange Kagame abushaka nabugwanire na general bugwaniye. Intambara na Rwanda babwire ko kuva se avuga bijya bintu Kagame Ange yari yatanguye urugamba harimo bakabarebe kubahabwa imunyuza abandi benshi mwagiye murumva bakurikira abagenerali bafungwa gasakisaki kabarebe mwarumvise ko agwariye mu Buhindi kandi bamaze kubona ko uruti rw'umugongo rwiwe rutagikora ashowe ko uzobagira muri Chez Rurante arico gituma Paul Kagame yamukuye aha agaragara cyane yarakunze kugaragara amushira muri cabinet presidentiel umuconseiller mu bijanye n'ivya gisirikare. Ibi byose tuzoza kubibabwira muri ico kiganiro ca Ange Kagame aho ariko arakora umuhenerezo arabe ko yosubirira se mu majambo se yamubwiye ati jewe ni umenye ko Ange Kagame nta wampaye u Rwanda nararugwaniye nimba nawe ushaka kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bigwanire. Ibi rero biri mu kiganiro turiko turegeranya ivyegeranyo bigenda bitandukanye muzomenya Ange Kagame ninde ariko mu majambo make Ange Kagame ni umwana w'imfura wa Paul Kagame. Reka tubanze dushiremo kano ka video tama tuce tugaruka inyuma y'aka ka video. Yes, ndibaza muhejeje kwibonera kino kiduga abanyarwanda bakunda kwita sabasaba n'ikindi kiri hano hejuru ku musozi aho kiko kirarasa abene gihugu babona aha gihagaze si mu Burundi na gato. Nimba ari umuntu azi mu Burundi nimba azi umuntu azi mu Burundi hafi y'u Burundi na Kamanyora ku mipaka ni mu kiyaya ca Rusizi nta hantu na hamwe hari umusozi nk'uyu. Abanyarwanda nje tubana babwira ati mukubesha muzoze muraraba yandi majambo muvuga. Abanyarwanda bose baba bari ku mipaka hariya Bugarama hagati ya Bugarama na Kamanyora yaba Scovia yaba yo batumyeyo yaba abandi bambari bahagurutse arundi narayemenye yitwa Maisha bose bariko barabesha uzona bafirima mu kirere bakanka gufirima iyo bizananye bagacafira ngo yo ngo ngikijya n'ikindi ngo kigoye Kamanyora ngo yo ngo maskine ngo bako bararasa mu bene gihugu bagacashira ubundi bwene gihugu buri nyuma yabwo baterekana ngo ngo kirashe ngo haje ngo ni mu ngone ngana inkina mico. Abanyarwanda tuzokwama tubafukura misi yose uba barundi mwari muzi ko ari abantu bagashonye ari abantu banumye ari abantu muzoza murabeshera bahora narababwiye ati iyi generation y'ubu mwakojeje agati mu ntozi. Iyi video rero muhejeje kubona iki kiduga citwa sabasaba abanyarwanda niko bacita ariko mu mazina ya gisirikare kirafise izina ryacu nagwanda babwire ko kiri kwa musozi witwa Nzahaha. Mu Kinyarwanda Nzahaha bigaragara nko bivuye nzosuma Nzahaha nzohasumira kumbure aho hantu niho gihagaze n'umusozi wa Nzahaha. Umunyarwanda atabesha atarya umunwa naza hinyuza avuga ati Fleury Patriote urabeshe aho kiriko kirarasiraho aho nico tanababwiye ati abanyarwanda hari ikintu mwe mwihendako hari abarundi babaye muri ugo Rwanda bahazi bahahungiye bahaca misi yose bitarangirika canke vyo none kare umutekano cane question sécuritaire yo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko aha abarundi bahaca ari benshi abakongomani abanyarwanda ubwabo. Mwibuke ko ari abanyarwanda badashigikiye izo ngendo zanyu zo kuguma mutangaza ibinyoma mufata mukica mukiba mukagira genocide hari hakurya mu burasirazuba bwa Kongo. Narababwiye ko hariho n'ayandi makuru ava hiyo nyene ayandi ava mu banyarwanda bari mu za Burayi ayandi ava mu barundi bahazi
abarundi bahaca ayandi ava mu bakongomani bahazi bakurikirana ibiganiro vya Vyeruye podcast TV. Naganda babwire rero ko uyu musozi witwa Nzahaha ni mu Rwanda, neza na neza mu Rwanda, kuri tronso vers Kabembe, direction vers Kabembe. Aha rero reka ngaruke ndabamenyeshe ukungene igituma ko baragwana umuhenerezo niki. Icambere bafise objectif zibiri. Iya mbere niyo kuba ngo Kagame azosinye bamaze kwigarurira Uvira. Chose impossible. Ikintu ndumva ko jeje ngene ndumusivire ntukitona kunda na gatoyi banagirageje kenshi, baragira ama infiltration y'ubwoko bwose, barakoresha amafaranga, barakoresha abakomanda, bagiye murabonye ko Uvira giye muri kino gihe c'intambara agace canka karere gahinduwemwo cyane abakomanda mu vya gisirikare, mu chef des opérations ni Uvira. Ni kubera iki hagumye haba amatentative ya corruption, babaha amafaranga bagure nkuko baguze Goma na Bukavu. Narababwiye ko Goma habaye remise reprise, nta ntambara yahabaye. Mbere ndababwire ko bivugwa ko muri AFC M23 bavuga ati kuva aho twagwaniye nta musi umwe twari bwagwane umuhenerezo, dukoresha inguvu meme n'u Rwanda ruze kurasa nk'ibi biriko biraba Kamanyora. Muri Goma bararatanze n'itangazo, warabonye umuntu aza ngo je tuzofata hanaka, ariko hari ibintu bakora kivamwo. Ariko rero baramaze kubona ko twabahinyuye, amakungu yabahinyuye n'ibindi byinshi no kwidadira. Ariko objectif bafise muri ibiganiro bariko barakora mu ndwi zose uku kwezi kose kurangiye ku 11 bagerageje cyane baciye ku banyamurenge, bagerageza gusevya canke kukwambika ibari igihugu cyacu ciza cy'u Burundi bacishije mu gisirikare, bacagiriza genocide. Ibi twese twaravyumvise, mwarabonye ama marche muri Montreal, mwarabonye n'ahandi henshi muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagerageza kugira ngo bariko bavuga ngo kwamagana ngo bamagana leta y'u Burundi biciye muri FNDB, igisirikare c'u Burundi ko bavuga ngo FNDB. Ibi rero bikaba byose ari 0 fois 0 égale 0, byose bikabata kuwa amazi, kuko amakungu bahora bahenda, novuga ko batana yahenda, amakungu yahora bafukafuka ashira ko utwoya kugira ntibumve imbeho bagume bafugutiwe, yarabakuye kamaboko bavuga tereka shaka kuguma muhenda abantu. Ubu kisi ari nto, ubu ko ubu hari ama service ya intelligence artificielle, ufashe ifoto ukayitereka muri Google Lens irakuzanira amafoto aho sambra nico kintu. Ufashe umusozi ukabukekeranya, ugomba ukawushira no muri Google Lens, haba kuri telefone canke ku mashini, haba kuri tablet canke ahandi henshi, ugaterekamwo. Ndababwira ukungene muzoza murana bihinyuza vyoroshe mutarinze kumene ku mutwe. Mubonye ifoto ba postinze ngo hana kugira munemeze d'abord ko ahantu bavuze ariho, cumita muri Google Lens, yaba kuri telefone, yaba kuri computer canke abandi bakoresha ama smart TV, naho nyene birashoboka. Haba harimwo ama application yose, ushizemwo hajya irakwereka neza aho hantu nihe. Nico gituma mubona ubu baragashonye ibinyoma vyabo bitakiborohera. Rero bagerageje, ndabibutse ko bigeze kugira infiltration Mwenga. Hari ntambara imigwano iheruka kubera Mwenga Kaziba baheruka kuhagwanira umuhenerezo. Yari ntambara novuga ati bobo bavuga ati mwaribuka ko bavuga ati ngo turiko turegeranya umungu abanyarwanda ko baripanga, ngwizimbwebwe za sarambwe, izinyenzi za sarambwe ziriko ziripanga kugira zigwane zitera igitero camvako. Mwaravyumva mu Rwanda bahaya ngo ubuye bigiye kuba ngo muri Kongo ngo nukuri ngo ibintu bigiye bihambaye cyane, ariko guhambara byabahambaye bibaganako. Mwenga Kaziba, abantu batamenye inkuru z'imigwano zahabereye, umuntu yitwa ko ari imbwebwe ya sarambwe, nababwiye ati nkunze kubabwira ati uwasigaye nusumbya kwiruka Francine niyo nsaba, umunonotsi wacu umurundi kazi yagaragaye cyane, yahesheje iteka igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Utazi kwiruka kumusumbya nta muntu numwe yarokotse. Mwenga Kaziba vyagenze gute? Bafashe Matata Ponyo n'abagenzi biwe na Joseph Kabila ariwe yitwa Hippolyte Kanambe, umuhungu wa Paul Kagame, baragiye za Manyema no mu bundi bice bavukamwe. Murabaza ba Matata Ponyo bavuka ngaha Manyema ino nyene muri tuno duce, baregeranya ugwaruka bakoresha ibintu bita n'ababwiye money power. Bari bakubita inoti, babakubise inoti, bivugwa ko babaha $800. $800 numva ko amafaranga menshi, bivugwa ko asumba nahembwa umusirikare wa FARDC. Babakubise $800,
baregeranya ugwaruka daboro ni ce sont des autochtones ntibatoye abanyamurenge ngo barebare ntibatoye babatutsi b'abakongomani bavuga ikinyarwanda batoye abana bahonyene matata ponya sanzazwi konesa arahamagara abajene haba bakora kina bariko barakora ibikora rusangi ababa mu masengero gusenga abari mu mice bari kwirigara batagira akazi bose ababwira ati izi franga amutazikura bavuga ati chef iyo tu bari mobilije barahagarara babambika impuzu za gisirikare babakubita inkoho babaha nivyo bita imyitozo canke training. Aba bana rero vyabafashe ikiringo ngo c'amezi 3 mois bariko barabaha formation d'infiltration. Aba bana baragiye mu rutwo duce twa Mwenga Kaziba baricara baraho abandi bagenda bagaragaza ko ari wazarendo. Kumbe kugira bitahure neza mwibuke ko amawazarendo bo ababajene muko marabona batari mu FRDC batari muri FNDB canke batari mu bindi bintu yowe ko birafasha leta ya Kongo kumbure nimba bihari bitwa wazarendo si sawa. Wazarendo rero iri mu mici genda itandukanye haro ngo RDC haro niba ngo RDMP bafisa amazina hariho amakoalition hariho imigwi basanzwe bahuriramwo agace kose nk'ubu Kamanyora hariho umugwi wa wazarendo ngira mwabonye no witwa ngo mu general autoproclamé awurongoye ugiye Uvira hariho bande hariho bafoka ino abafoka Mike ino za Mwenga Kaziba n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Rero bari proclamé kari wazarendo yindi ikomoka sinzigira za Maniema n'ahandi henshi. Wazarendo babonye abaje kubafasha urugamba baravyemera bavuga ati sawa ingo dufashanye urugamba. Kumbe nabaje kuzobarasa mu gihe izibwebwe za Sarambwe izinyenzi za Sarambwe zizoba zishatse gutera Mwenga Kaziba. Uko babipanze niko vyagenze. Ikitagiye kuborohera nuko ufashe umuntu yamaze gukamirika akagwanagwanira igihugu ciwe agataka ubutare mushikiwe se muyomba abafashwe ku nguvu abagiriwe itsembatsemba n'umuntu agiye agwana afise inoti ku mufuko arasa avuga ati inoti barayimpaye ntibisa. Abana benshi barahunze abandi barayamanika. Abasirikare ba FRDC bari inoti za Mwenga Kaziba mwarumvise ko bamaze gushikanwa ikinshasa muri sentare ya gisirikare. Aha rero baracucumwe kuko izi mbwebwe za Sarambwe zaje zizi ko baba peti yariya baza kubanza kubafatira kuvere barase nyene babagirire ouverture hama nabo baronkaho binjirana basanga ibipeti vya depoje nkoho vyirutse ibindi babirashe vyagize ubujuju hanyuma baca basanga n'uwo mugambi kitwa FRDC FDNB wazarendo barawutse barabacucumye barabacucuma inoti biranka baragerageza no kurondera uyu nababwiye yitwa Foka Mike baramuha umufungo w'amafaranga biranga. Bimaze kwanka rero niho baciye bagira ico bita repris tactique barakubitwa warokotse n'uwiruka gusumba Francine Niyonsaba. Iyi affaire ya Mwenga Kaziba iba irabananiye naho baguma bagira udutentative bagira amajanja vyarabananiye kuko vyaragaragaye. Rero bamaze kumva ko itariki y'ibi bintu bijanye ngo akordope ni ntabanduka ni itariki zine. Murazi ko bagumye bavuga ama 21 ama 23 Novembre ariko bikaguma vyanka kuko Chisekedi le 21 entre le 21 na 23 iri yasango Chisekedi yababwiye ati ntarabona rotre akarenge kanyima kumu RDF sinzoja gusinya ivy'amahoro canke mudahinduye ibi bintu ngo vya mixage brassage n'ibindi vyinshi. Chisekedi hari ibintu yahinduye muri no akordope baremera kubihindura niho yahagurutse aragenda gusinya. Paul Kagame rero yitwaje Creyo bacavuga ati kugira uyu tumushobore fresh reka dutumire uwo bita General Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi. Yari ameze nkuko avuga ati urasinya peti yangu urasinya uko biri kose. Aha rero si Evariste Ndayishimiye wenyene yarahari Ruto niho yarahari kugira abambwira ati wabonye ko yasinye umwari musanzwe mfitaniye umugambi ibintu vya balkanisation empire hima n'ibindi vyinshi affaire kwisha nta nduru dukeneye hajya kugira babatumire ntibabatumiye ku busabusa kuko nta karamu bagenda gufata bagiye babe atemwe oculaire ejo ni bababwira ivyo bintu mugiyemwo muze mubimenye handi bizobaharugwa ku gatwe kanyu. Ariko ibi byose bizoshoboka mu gihe Chisekedi
asinya no masezerano agaca asubira Kinshasa agahagarara nk'umugabo nk'uko asanzwe nk'uko abimazemwo igihe yari kontroye akontorora Kongo akontorora igisirikare akontorora abene gihugu ari sensible yongera sensibiliza abakongomani kugwanira igihugu cabo ciza c'u Burundi ni asinya agacaza kurarama ngo aje kwicara muri Kongo ngo ndahejeje gusinya ngo amasezerano y'amahoro ndamubwiye ko bitazomara n'imisi 3 bazokomeza bakora nkuko basanzwe babikora kuko hari amasezerano aya n'ayandi nabibabwiye yasinywe deja Afrique du Sud n'adasinywa muri Amerika byagenze nkuko nyene hari abantu bari bahari nk'ivyabona ariko vyarangiye amasezerano aho nyanzwe rero bamaze kubona ko muwenga kaziba vyase gose niho bace bavuga ati tuzosinya uyu mugambi iyi nama yaberewe i Bukavu hagiye Sultan Makenga hagenda ujya Mubarake hagenda hagenda Joseph Kabila hagenda ba Corneille Nanga n'abandi benshi basanzwe bari mu bifobagane canke basanzwe bari mu batretre ba FRDC baragira inama i Bukavu iyi nama benshi barayumvise ariko bayifata minenegwe yari iyo nama yo gutegura igitero sindamusiga nico gituma mwumvise ko hinjiye kamyo 12 bongera berekana igihe bagendewe n'ujya amenyesha makuru w'umuzungu berekana ko bafise ngo abandi basirikare bagira ku bihumbi 7 n'abarenga ariko byose barangiye babacucumiye Kamanyora kubera iki Kamanyora umurundi niho yagize ligne rouge aravuga ati nimba muzi ko mufise ama infra rouge nimba muzi ko mufise ama drone nimba muzi ko mufise ngo amakaske ngo ama bullet proof ngo ama antibar nibindi byinshi mufise ngo ibintu ngo vyo kubruya signale ngo ibintu ngo vyituma tumanako ry'amakuru riteye imbere ibintu vyo kumviriza ama motorora ya gisirikare nibindi rengano umurongo wa Kamanyora ariko kubera ari intumva musanzwe mubizi gukotana nyene inkotanyi ijambo inkotanyi no gukotana nabantu nyene batumva bumva banogereje mwisekuro sawa sawa ukabasekura kujya kwihina kuko isombe ryo barageza ahantu bavuga ati reka ntiturinoze cyane kumbure ryota kanovera mu kanwa ariko ihina bimwe basiga ku nzara bihindura inzara bo barasekura bikanoga bikagomba bigacika amazi izi nkotanyi rero utazisekuye neza ngo zinoze ntizumva abana baravuga ati none ko twe dutegetswe gufata uvira imbere uko basinya kugira twerekane position de force tugire gute bariha umuti w'isumo Kagama babwira ngo tora ngo ikamyo 12 baragenda ngo bagiye kugira amajanja Kamanyora nibi muri ko murumva mwari mwigere mwumva ahantu bagwana 3 jours kubitwa umunsi wa mbere repri Kavumu repri Bugarama nako baraja mu Rwanda batumwa barasubira bukeye bahagera amajanja rotrua kubitwa barabona ko vyanse irokete bazana za sabasaba batangura kurasa Kamanyora raporo abarundi nimba muzi kara abarundi barashe ubu nta kintu kinyegetswa ni mutwereke video apana gukata barakora fata ama image bijya bisabasaba vyabo biko birarasa bagaca bagira zoom kwa kunene bagira ya madrone bakerekana gusa mu kirere ngo hego gikireya kwanza no mu kirere ho yakubarerekana berekana aho kiguye ngo nguriya mwotsi wabonye ngo kiguye ngo kiguye he ngo gikuye he bagaca abazundi muturage ivugira ikinyarwanda waje ngo kiguye ngo nahanaka ukumbaza umunyarwanda kutabaza umukongomani w'ikamanyora ukwibaza mugenzi wawe muri kumwe urumva izi nkina mico rero twabarundi twarabahinyuye ariko hariho ukungene ukora ukigira umujanja cyane ariko erere imwe yama yabaye iri muri rya video mpejeje kubereka yahariya ku musozi wa Nzahaha aho bafirimye bari bagira barafirima neza kumbi rya misozi turayizi aho babukaranze twari munsi y'urujo rero intambara ya Kamanyora nuko yababereye imbiri bindwi izi bwebwe za Sarambwe akamwemwe n'imigambi zari zifise zari zizi ko ngo Noel le 25 décembre bazoba bariko barajya imikeke kujya biganziye Goma biganzira Bukavu bari bazi ko mu Buvira tuzaturi finalement tuzaturi kutanganyika ya mikeke bakunda kutubwira abarundi tuzatujya ikambare injombo umukeke indagara tuyora dutwara mu Burundi ariko byabataye kuwa amazi imigambi bari bafise rero ngo nuko baba bafise Uvira mu minwe ariko bikaba byabereye Indugwe abarundi bakaba bababereye imbiri bindwi umurundi avuze ati ligne rouge
ligne rouge ntiba shokora ntiba blanche ntiba verte ntibiki c'est une ligne rouge ni rouge nyene uhonyoye baraguhonyora nuko rero amakuru dufise umuco canke ubusesanguzi bwo kuri uno mwanya nubwo tubashikirije muri uno mwanya nimumenye ko mu Rwanda bariko bararasa ku mugaragaro muri RDC ibi navyo sinzi ko biza korohereza igihugu c'u Rwanda mu gihe FRDC na Tshisekedi bo bifatafata bakavuga ati twasinya amasezerano y'amahoro ariko wazarendo bo bavuga ati on a le droit de poursuite tuzokurikira bano mbaka i Kigali sinzi rero ko intambara igiye kubandanya ahubwo irenze umukazo ikaze gusumba canke igiye gucureha wazarendo bazobwirwa ni mu vyihoze canke kano gasomborotso kabandanya uku mu gihe tuzi neza ko Congo FRDC bafise sabasaba nabo bafise amadrone bashoboye kukirasa bari wabo bakavuga ati twarashe kiriya kiduka twabonye kiko kiraturasa kandi ivyo bavyiza gusumba hamwe no rara mbonye ko bakirashe canke nkikangura sanga mu gatondo baragikoreye umuti byo bavyiza gusumba gumana na Flow Podcast TV abafise umuco mwinshi gusumba baraza muri commentaire dufashanye kuko ubusesanguzi ntibugire herezo ubusesanguzi ni nka deba ariko kwera tuba dukora ibiganiro tukaza tukabishirako atari live murekure kuza muri commentaire kandi tubibutse ko nta Flow Podcast TV atamwirwe mwarahezagiye turaje tubabwire ko amazuru batanguye gupima amazuru ku mupaka wa Bugarama Kamanyora kugira impunzi zinjire mwabonye he ayimpunzi bayipima kuzuru we injira mwabonye he ayimpunzi kugira zinjire mu gihugu bababwira zana icyangombwa zana passport zana karanga muntu nimumva ko biteye isoni nimumva ko amacakubiri muri cha gihugu canda umunyarwanda kuva mu 2004 bitoroshe guhisha ibi iye bikaba vyavugiye muri studio kwa mama gwa Gasabo bikaba vyanavuze umwene gihugu mukongomani babajije umunyamakuru yabajije ari kuri frontiere bikwaye kure mama Kamanyora biko vibaya sana sijui nini nani sasa mko mnanya bakubana kataza bamoya ko wanaingia ku papier wengine balisema batakuya kubachiria nyuma kuko induru bagumye bazumva tuvuga ati ntibibaho nagasema aho muri ko muri kwegera kara mu gashambara nta mpunzi mugombe mumfata dumbukiye muri Rusizi mugombe mumfata je ku Rutaro amaze kwitwa impunzi ntisabwa dokima kuko mu guhunga ntabitegura nta n'umunezero uburimwo kugira aje gutora passport canke karanga muntu canke carte do vote canke ikindi kintu cyacu cyose kimuranga ubwo bujuju bwizo nkotanye ku mupaka ni mwige amategeko mpuzamakungu ajejwe impunzi ntibayaka dokima murateye isoni